itariki 25 kwezi kwa kane umwaka wa 2025 ishirama Ishoto igwanye hotegwa kiremwa muntu riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru kubifatiye kuri raporo y'amezi 3 ryakoze kubijanye n'agateka kazina muntu mu gihugu cyose. Ukuvuga ko ishiramwe Ishoto muri amezi 3 aheze, kuvuga mu kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 ryaragenzuye ko atakazina muntu kifashe mu busho bw'amakomine n'intara, ico twita muri bw'Ifaransa monitoring de violation de droits de l'homme darariye Kariserari mu busho bw'amakomine n'intara. Tumaze kugenda tugenzura twasanze by'ukuri hari ikintu gihungabanya agateka kazina muntu. Ishiramwe Ishoto ishimye gushikiriza inzego z'igihugu cyane cyane ubwo bw'ubutungane, mushanje butungane ndetse nico twita ministère public, urwego kwita amaparike, aba procureur, ndetse twagishikiriza n'igisata kijejwe ivya amategeko mu vy'umukuru w'igihugu, aho twabo kugira ngo ibintu babikorere ko kumbure bashaka batabizi, tugomba iko ibintu bihinduka. Aho twasanze mu busho butandukanye bugize igihugu cacu twita ubusho bw'amakomisari ya gipolisi mu makomine mu ntara, hariho umugenzo uhungabanya agateka kazina muntu wamaze kwimonogoza urabakaranda, aho umuntu apfunzwe agiye mu gasho, abanyororo bagenzi we bamukubagura bakamukubita bamwaka ikintu bita ibuji. Ico kintu bitwa ibuji rero akibuze umunyororo arakubitwa gushika naho maraporo dufise atarose guhera ku 10,000 gushika ku 30, 50 ndetse 100 ni nabi wabo wamugemuriye injya nibashobora injya wamushiri ntashobora kuzirya, baca bazimwaka akaba ariho bazirya. Abanyoro basanzweho hari ico bitwa ngo nyumba 10 ni mukuru w'iyo prison abahari. Ni kuvuga yuko turashaka iki kintu citwa ibuji gituma habaho gufata abantu bunyamaswa muri Ishoto ko gifutwa burundu. Gitwa cyamirije kuko kiri mu bintu biyunganya abatakazina muntu, ufata umuntu bunyamaswa kiri mu bintu gihotera umuntu. Kuri iki nyene gihakirambaye, aho usanga ari umuntu ari muri gashoka komeye cyane intara yishe umuntu, hagacaza umuntu mbere w'inzira karengare yishirwa hideni yaje akomeye agakubitwa gushikana avaho ari kimuga. Kuri ico nyene Ishoto yarashoye kwakira muri haruwo ifise abantu bashika 98 bakubaguwe bafatwa bunyamaswa gushika naho bakomereka baraje no mu bitaro kubera kubura amahera bitabuki. Turasavye rero urwego butungane ko kuri gicabuji gihagarikwa burundu, ibi vyabaye mu banyororo banyumba 10 bahagarikwa burundu, inyamiramabi sifata ibintu mu minwe. Kuri kinyene twarabonye yuko ubusho bw'amakomine usanga bwuzuranye, aho usanga abanyororo batangwa naho baryama bafatanye. Ishoto maze yarituwe n'abantu benshi batandukanye, usanga mu busho abantu bafungiwe amadeni bitari ibyaha. Twaragerageje kuyitura abaprokirere b'intara n'abaprokirere bakwikira amasena so imanza. Turashima yuko twashoboye kurekuza abantu bashika 104 muri raporo nyene y'agateka kazina muntu. Ishoto yarakiriye amadosiye ashika 32 y'abantu imana zabo zabaye ntabanduka, ndetse na sena zikabashikiriza. Aha turavuga mu gisagara ca Bujumbura benshi bitwa Bujumbura Meri,
hari ikintu agomba dushikije kuri iki, aho umuntu ntawe nikora umufasoni yatsinda itongo ryiwe, haca haza umugwi w'abakomisiyonere batazwe bataburanye iryo tongo, bari kumwe n'abantu batsinzwe, bamwirukako baramufungisha, abo bari kumwe bose barapfunga. Twarabimenye aho turitura umushikirizamanza mukuru akukira senesi w'imanza Ntahangwa, yararekuwe. Icyatubabaje rero barushikirize twinjana mu za Bubanza na za Cibitoki no mu ntara za Gitega, aho amadosiye twakiriye. Hari ikintu tugomba tuvuge cyatumye ikintu tukivugako, aho urubanza rwa sentare ruhera ukaba ntabanduka, uwatsinze akubahizwa na sentare, hagati haza abantu b'abakomisiyonere kwinjira mu itongo bakaryubaka ku nguvu, inzego z'igihugu zirorera, wituye administration inzego z'intwaro bagatinya ati kirimwo banaka, kazomba ngo zirimo umutegetsi kanaka, umutegetsi kanaka twomwahuka. Urumva ko bibabaje, je tuma twagombye rero umugenzo dusaba yuko Burundi buri mu gihugu kigengwa n'amategeko, ni igihugu kiri muri demokarasi. Igihugu kigengwa n'amategeko na demokarasi ni igihugu cubahiriza ingingo za sentare. Nta gihugu gishobora gutera imbere, nta gihugu gishobora gushika aho coshitse kitubahiriza ingingo za sentare. Aha turasaba rero inzego z'igihugu, cyane cyane aha tugomba gusaba cyane cyane nyine mukuru w'igihugu, kuko abantu bagira ibi kenshi harimo abantu bahambaye babashigikiye. Twarabonye nkaho twababwiye ibubanza no muri meri, aho turakurikirana idosiye z'abantu ntaho nikora imfuvye ko arenganywa kubera afise inguvu n'abantu bishimikije, abantu bari nyuma bataboneka. Twebwe muri ejo tubara dutelefone, hari n'abantu telefonye, harimo n'abavoka n'imigwi itandukanye ikora mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ndara twagiye no kuri tele, hari n'abasirikare twahuriye bamwe impuzu z'igisirikare, hari n'abaduteye ubwoba, hari n'abadusabye yuko ngo twobiva inyuma tugakorana nabo. Aha ngomba kwivuga rero ko twebwe muri ejo tunyamishami hana gatakazi na muntu gwanyo tubonye kimwe muntu, turi ngaha duharanira yuko abarenganywa atamwene igihugu cyangwa mu Burundi rumwe yorenganywa. Turi ngaha nk'abagwanya yuko abarenganywa bose abandi bahanwa. Ntabwo twebwe dukorana n'abarenganya, icyo kintu bacyumve, ahubwo tubishira abona kugira ngo inzego z'igihugu zibimenye. Turiko turarangiza, turashimira cyane abashikiriza amanza benshi muri amezi ataheze benshi kurababwira ikibazo c'abapfungiwe ubusa. N'iki kibazo c'abantu bahotegwa bafatwa mu nyamaswa, aho twabahaye amadosi amwamwe nizi n'abantu barenganywa bakanyuruzwa amatongo yabo n'imigwi y'ababandi ishigikiwe na bamwe kuba bitwaje ingufu kugira ngo bace babahako, babifatamo neza, bakoranye neza, benshi bagatuzwa kandi benshi bagahanwa. Ko turafise aho amadosi y'abantu bashika 3 4 bahagaritswe n'ubutungane kubera ko bariba abantu b'inzira karengane. Abo barahagaritswe kukama twateye gushikiriza amanza utandukanye cyane, gushikiriza amanza mukuru. Twashimishije amanza mukuru asukuki asena ya Ntahangwa, gushikiriza mukuru wa mushikiriza amanza Bujumbura. Twashima cyane na mushikiriza amanza mukuru kizigenza Republika ukuntu yatabaye, twamutabaje kuba ariko rahotegwa bibwa, harimo abategetsi bahambaye, acatabara mbere abantu no munsi bakagwe bikogenda neza. Umugwa bandi nawo kawarhagaritswe. Tugashima nibwo n'ububanza yuko abakomisiyoneri baguma biba amatongo y'imfumi n'abafakazi twabimenye twabitanga,
ba musitanteri bakoranira ko za Gihanga ubu barahagaritswe bari mu mvuto bene kurenganywa bakarenganurwa. Twari dusaba amadosiye nayo y'abantu barenganijwe uno munsi ingingo zitarafatwa n'abanduka zinyaruke kugira ngo aba bantu bitwaza igikenya bahanwe amategeko. Tukaturangiza so ubutungane kugira igihugu cy'u Burundi kigira amahoro dutere imbere dushike kuri ya mbono yakazoza umwaka w'2040 igihugu cifashe umwaka w'2060 igihugu giteye imbere kuyamboro y'igihugu cy'u Burundi yuko ubutungane bukora bwigenga kandi abanyabutungane bashama ingufu abakoresha nabo mu buzi bubahirize aho bakoresha bisunga amategeko atakwikoresha ingufu vise kwigira ihambaye. Aba nabo bitwaza ingufu batoteza imvubi n'abapfakazi bamenye yuko ingingo ya sentare ari ihambaye nta uri hejuru y'amategeko. Dusaba ko boza barahanwa vuba hisunzwe amategeko y'igihugu atawanja wangura kuko atabikomeza ngo ndiki ubwo ngo butunga dushaka nibwo Burundi bw'ukuri kwipfunza.